Turabaye ikaze mwese muko murakurikirana ETBC-TV mukaba muri kumwe na Rich Miradi size 611 nibagiye kugira share like na comment kugira ubashe gukurikirana ibikorwa bishasha bica kuri TV yanyu ETBC-TV. Umunani wa mwanya tubashikiriza amakuru y'inyune y'abavugwa mu Burundi, avugwa no muri za Amerika zigiye zitandukanye ku mugabane wa Burayi ndetse no kw'isi yose. Amakuru yacu ngo bisanze turahera mu Burundi mu gwa Flambeau du Centre. Mu gwa Flambeau du Centre bashize yanze urutonde rw'imigwi izogendera ahura nayo mu nkino zo kwitegura ihiganwa rigiye gutangura mu kwezi k'umunani, ihiganwa ry'umwaka wa 2023 bishira 2024. Mu gwa Flambeau du Centre ukaba basohoye urutonde rw'imigwi bazogenda barahura mu nkino zabo za kivandimwe. Nuko itariki 3 z'ukwezi k'umunani bazokina no mugwa Moso Sugar kuri stade Ingoma y'Igitega, hama itariki zigera kuri 6 z'ukwezi k'umunani bakine no mugwa Flambeau du Centre kino no mugwa Olympique Star kuri stade Umuco y'Imuyinga, hama itariki 13 z'ukwezi k'umunani nuko umugwa Flambeau du Centre uzokina n'umugwi wa Olympique Star nyene ku kibuga Ingoma Stadium cyo mu gihugu Cumunara Gitega, hama urundi rukino rugira kane nuko umugwa Flambeau du Centre uzohura n'umugwa Rokroko ku kibuga Ingoma Stadium mu ntara ya Gitega. Ubwo nigwo rutonde rw'inkino zine umugwa Flambeau du Centre uzokina zo kwitegurira sezo igiye kuza. Inkuru ibandanya ivugwa muri Mercato nga mu Burundi nuko Mabano Shabani yongereje amasezerano yo kuguma mu mugwi wa Bumamuru inyuma yo kurangiza amasezerano yarafitaniye n'uwo mugwi. Muzi ko amasezerano yiwe ya Mabano Shabani yakiniye umugwa Bumamuru muri sezo irangiye yarangiye. Rero umugwa Bumamuru ukaba wishimiye n'urugero washimishijwe n'urugero umukinyi Mabano Shabani yerekanye muri sezo irangiye. Rero umugwa Bumamuru ukaba wamwongereje amasezerano y'imyaka 2 akinira uwo mugwi wa Bumamuru. Umukinyi wa kera wa Aigle Noire akaba yasinye rero amasezerano y'imyaka 2 yo gukinira umugwi wa Bumamuru. Akani gakurwa ko karavugwa iruhande mu gihugu ca Tanzania ku babanyi nuko umukinyi Kalala Maele Fisto Maele Kalala Maele umunya Kongo DRC yatabukanye agashimwe k'umukinyi wo ku mugabane wa Afrika yigenjeje neza. Fisto Kalala Maele akinira umugwi wa Yanga wo mu gihugu ca Tanzania akaba ari watabukanye agashimwe k'umukinyi yigenjeje neza w'umunyafrika asanzwe akina ku mugabane wa Afrika ariko bita meilleur joueur évoluant en Afrique. Rero umukinyi afise ibiharuro biteye ubwoba, niyo mpamvu yatabukanye ako gashimwe. N'umukinyi yigenjeje neza muri Champions League irangiye abana mu gihugu ca Tanzania mu igana ryabo, n'umukinyi yagiye arigenza neza. Rero umukinyi akaba yabaye meilleur buteur muri mu gikombe ca Confederation Cup cyo mu gihugu cyo ku mugabane wa Afrika afite ibitsindo bigera ku ndwi. Akaba yarabaye na meilleur buteur muri championnat mu gihugu ca Tanzania afite ibitsindo bigera kuri 17, no muri Ligue des Champions yo ku mugabane wa Afrika akaba yatsinze ibitsindo bigera ku ndwi. Akaba yatsinze n'ibitsindo bibiri muri Super Coupe yo mu gihugu ca Tanzania. Total y'ibitsindo afise mu iganwa ry'umwaka rirangiye 2022-2023 akaba yarafise ibitsindo bigera kuri 33. N'umukinyi Fisto Kalala Maele akomoka mu gihugu ca Kongo ariko asanzwe akina mu gihugu ca Tanzania mu mugwi wa Yanga yatabukanya ugashimwe ka meilleur joueur évoluant en Afrique afise ibitsindo 33. Totalite y'ibitsindo byose yatsinze muri sezo irangiye. Tugiye rero ku mugabane wa Burayi turahera mu mugwi wa Napoli. Tugiye mu mugwi wa Napoli duheruka tumva amakuru avuga ko kuru nyene umugwi CEO w'umugwi wa Napoli Aurelio De Laurentiis yagirana ibiganiro n'umukinyi Victor Osimhen bumvikana ko azokongereza amasezerano yo gushika mu 2027 agashigwa no kuri clause liberatoire y'umuriarity. Rero inkuru zasohotse ku munsi w'ejo ziva mu binyamakuru byo ku mugabane w'Abarabo muri Aziya mu gihugu ca Arabie Saoudite biratangaza ko umugwi wa Al Hilal watanze miliyoni zigera kuri 120 gushira ko na bonus y'imiliyoni 20 zigakwira miliyoni 140 ku mukinyi wa Napoli ariwe Victor Osimhen. Rero tukaba turindiriye kuraba ko Victor Osimhen azosinya mu mugwi wa Al Hilal nyarija umugwi wamwemereye kuzomuhemba umuriyoni umwe ku ndwi bingana n'imiliyoni 54 azohembwa
ku mwaka. Tukaba turindiriye rero turabe dossier ya Victor Osimhen izogenda gute. Nabitse ko umukinyi ari umukinyi yigenje neza muri Serie A yerutse kurangira, yarangije ari mu kibanza ca mbere ca meilleur buteur muri Serie A yerutse kurangira 2022 ishira 2023, yafashije n'umugwi wa Napoli wo gushika muri demi-finale ya Champions League. Rero tukaba turindiriye ko umugwa Al Hilal wavutahukana umukinyi canke azawuguma ari mu mugwa Napoli nyaryo no mukinyi akaranurwa n'imigwi itandukanye za Paris Saint-Germain, za Manchester United, tibagiye n'umugwi wa Real Madrid wigeze kumurondera. Yindi nkuru twabashikiriza nuko umukinyi Randal Colomwani, umukinyi wa Eintracht Frankfurt asanzwe ari umufaransa akiri muto, muzi ko yagize apparition muri mondial yerutse kurangira yabereye mu gihugu ca Qatar. Rero umukinyi Randal Colomwani akaba ari kararondegwa n'umugwi wa Paris Saint-Germain. Umugwi wa Paris Saint-Germain uravuga ati mu gihe totakaza Kylian Mbappé nta kundi twogira no kurondera umukinyi Randal Colomwani asanzwe akinira umugwi wa Eintracht Frankfurt, yagiye arigenza neza muri saison irangiye. Rero umukinyi akaba ari kararondegwa n'umugwi wa Paris Saint-Germain. Umugwi wa Paris Saint-Germain ukavuga ko watanze miliyoni zigera kuri 70 kugira usinyishe uwo mukinyi, ariyo clause liberatoire isanzwe iri ku uwo mukinyi Randal Colomwani. Tukaba turindiriye rero turabe ko azosinya mu mugwi wa Paris Saint-Germain. Rero tubandanje n'izindi nkuru nuko umukinyi w'umugwi wa Liverpool abona usundi ni Virgil van Dijk yagizwe kuba kapitene w'umugwi wa Liverpool. Ivyo byose bikaba bibaye nyuma yaho Anderson yarasanzwe ari kapitene emblematique w'umugwi wa Liverpool yavuye mu mugwi akerekeza muri Arabie Saoudite mu mugwi wa Al Ettifaq usanzwe umenyerezwa na Gerrard, muzi ko nabone yaciye mu mugwi wa Liverpool. Rero umukinyi Virgil van Dijk akaba ari we yatowe kuba kapitene w'umugwi wa Liverpool, hama na Trent Alexander-Arnold akaba yatowe kuba icegera vice capitaine w'umugwi wa Liverpool. Nuko mu mugwi wa Paris Saint-Germain ariko haravugwa ko umukinyi Giovanni Lo Celso imari y'umugwi wa Paris Saint-Germain ariko sezirangiye yakinye mu mugwi wa Tottenham, bikavuga ko umugwi wa Napoli ukura murondera ukurashaka gusinyisha umukinyi Giovanni Lo Celso w'umufaransa asanzwe akina ku ruhande rw'epfo kuri nimero 3. Rero ibiganiro bikaba bigeze kure hagati y'umukinyi Giovanni Lo Celso hamwe n'umugwi wa Napoli kuraba ukuntu yo kwerekeza mu mugwi wa Napoli agatandukana n'umugwi wa Paris Saint-Germain. Indi nkuru kiravugwa mu mugwi wa Arsenal nuko Arsenal kirarondera umunyegori David Raya, muzi asanzwe asamira umugwi wa Brentford. Bikavugwa ko umugwi wa Arsenal witeguye gusinyisha umunyegori ariko umugwi wa Arsenal ukaba utabasha gushira kwerekana bid y'amafaranga yabatanze ko umunyegori, ariko bikavuga ko umwanya n'umwanya umunyegori David Raya asanzwe akina mu mugwi wa Brentford ashobora kwiyunga n'umugwi wa Arsenal akaza gukonkira umunyegori Ramsdale, muzi ko asanzwe asamira umugwi wa Arsenal. Tukaba turindiriye ko turaba ko umugwi wa Arsenal uzosinyisha umunyegori. Umugwi wa Arsenal nima basha gusinyisha umunyegori uzobugize shwa nziza kubera umunyegori Brent yafashije umugwi wa Brentford gushika mu kibanza cindwi. Umugwi wa Brentford warangije ukaronka n'itike yo gukina Confederation Euro Confederation izoba mu mwaka ugiye kuza. Rero nimero 1 umugwi wa Arsenal ariwe Aaron Ramsdale akaba ariwe azoba nimero 1 y'umunyegori, ama nimero 2 igafata David Raya, bakagenda baratandukana na nyarija. Umugwi wa Arsenal muzi ko uzokwitabira igikombe cha Champions League inyuma yo kumara imyaka 5 utitabira igikombe cha Champions League. Indi nkuru ikiravugwa ni ku mukinyi Ousmane Dembele. Umukinyi rero Ousmane Dembele atangaje abantu benshi kubona agira ave mu mugwi wa FC Barcelona. Abantu benshi batabari bavyiteze, abantu benshi bari bazi ko Ousmane Dembele azoguma mu mugwi wa FC Barcelona nko mu mwaka gushika mu 2024 nkuko amasezerano yo yabivuga. Ariko inyuma yaho umugwi wa Paris Saint-Germain mubonye ko ugiye gutakaza umukinyi Kylian Mbappé, bivugwa rero ko umugwi wa Paris Saint-Germain atayindi piste ubona woshira wo remplacer no mukinyi Kylian Mbappé atari Ousmane Dembele. Rero clause liberatoire ya Ousmane Dembele ikaba yari ku miliyoni 50 imbere yuko
itariki 31 z'ukwezi kw'indwi zigera bikaba byari byanditse mu masezerano ko itariki 31 z'ukwezi kw'indwi nizarenga tukinjira itariki 1 z'umunani Close Liberatoire y'umukinyi Ousmane Dembele izoca ija ku miliyoni ijana ariko rero umugwi wa Paris Saint-Germain ukavuga ati twe turenza amafaranga agera ku miliyoni 50 twumvikanye n'umukinyi Ousmane Dembele rero tukaba turindiriye kuraba ko umukinyi Ousmane Dembele aza kuva mu mugwi wa FC Barcelona akerekeza mu mugwi wa Paris Saint-Germain nkuko biko biravugwa ico kibazo nico cabajijwe umumenyereza w'umugwi wa FC Barcelona Xavi Hernandez nyuma y'urukino rwabaye ku munsi w'ejo rwahuje umugwi wa FC Barcelona n'umugwi wa AC Milan aho umugwi wa FC Barcelona watahukanye utsinze igisindo kimwe umesha makuru yamubajije ati ubona gute kubona umukinyi Ousmane Dembele agiye kuva mu mugwi wa FC Barcelona mu majambo make Xavi yishuye yavuze ati Dembele yatubwiye ko agomba kugenda afise ibyo Paris Saint-Germain yamwemereye kandi nidufise nk'ibyo yamwemereye rero niyo mpamvu atampamvu yo kumuzibira umukinya yahisemo kugenda aragenda nyarya umugwi wa Paris Saint-Germain wamwemereye ibintu byinshi twebwe umugwi wa FC Barcelona tudafise rero nta mpamvu yo kumuzibira no kumureka agende ariko akarangiza avuga ati ndababaje no kubona ko umukinyi Ousmane Dembele agiye kuva mu mugwi wa FC Barcelona indi nkuru ikiravugwa ni kuri kapitene emblematike umugwi wa Manchester United ona usundi ni Harry Maguire biko bavugwa ko umugwi wa West Ham United watanze bidi y'imiliyoni zigera kuri 200 ko umukinyi Harry Maguire ariko umugwi wa Manchester United akaba ataco urishura ndabutse ko umukinyi muri saison irangiye ari kapitene w'umugwi wa Manchester United abantu benshi basanze bazi ko umukinyi Harry Maguire afise ukuntu agakina nabi agatanga ico bita abantu benshi ngo ibyarage agasorora umugwi yinjiye atangaza penalty yinjiye aronka ikarati tukura rero umukinyi w'umwongereza asanzwe akinira mu guserukira igihugu Lions bivuga ko umugwi wa West Ham ushaka kumugura ariko umugwi wa West Ham ukavuga ati muramudutiza tumukinishe saison imwe nitwamushima duce tumusinyisha ariko ivyo byose umugwi wa Manchester United akaba ataco uravuga ko umukinyi Ousmane ko umukinyi Harry Maguire asanzwe akinira umugwi wa Manchester United ku ruhande rw'inyuma Sadio Mane rero inyuma yo kuja mu mugwi wa Al Nassr mu gihugu ca Arabie Saoudite ibi ni bimwe mu biharuro byagiye biraranga uwo mukinyi w'umunya Senegal asanzwe avuka mu gace bita Bambari yace mu migwi itandukanye aca mu mugwi wa Strasbourg aca mu mugwi wa Southampton mu gihugu c'Ubwongereza aca no mu mugwi wa Liverpool ari kumwe na trio yari mazimisi bikora neza ari kumwe n'umugwi wa Liverpool trio yarigezwe na Sadio Mane ikagirwa na Mohamed Salah na Robert Firmino aho bagi batahukana ibikombe bitandukanye harimo za Premier League batwaye mu 2020 ugashira ko na Champions League batahukanye mu 2019 ari kumwe n'umugwi wa Liverpool yavuye mu mugwi wa Liverpool hatabaye kumvikana hagati ya Jurgen Klopp umumenyereza w'umugwi wa Liverpool hamwe na Sadio Mane ahitamo kwerekeza mu mugwi wa Bayern Munich aho yakinye saison imwe gusa aho atabashe kuberegwa mu mugwi wa Bayern Munich yagiye aragira amakoshaje n'abakinyi batandukanye muri bukasaga ya Sadio Mane n'umukinyi Leroy Sané ibyo byose bikaba byatumye umugwi wa Bayern Munich utandukana no mukinyi Sadio Mane yahisemo kuja mu mugwi wa Al Nassr usanzwe ukinamo Cristiano Ronaldo mu gihugu ca Arabie Saoudite ku mugabane wa Burayi rero Sadio Mane yakinye inkino zigera kuri 192 atahukana atsinda ibitsindo 204 atahukana n'ibikombe bigiye bitandukanye rero mu izo nkino 192 Sadio Mane yakinye atsinda ibitsindo 204 atangana pass decisive zigera kuri 101 yatabukanye Ligue des Champions 2019 atabukana Coupe du Monde de Club 2019 atabukana Super Coupe de l'UEFA mu 2019 atabukana Champion d'Angleterre mu 2020 Coupe de la Ligue anglaise mu 2022 Coupe d'Angleterre mu 2022 na Championnat d'Allemagne atabukanye mu 2022 mu 2023 yerutse kurangira ari kumwe n'umugwi wa Bayern Munich abana meilleur buteur du championnat d'Angleterre mu 2019 aho yarafise ibisindo bigera kuri 22 ari mateka yageraranga uwo mukinyi Sadio Mane yasinye mu mugwi wa
Al Nassr ndabibutse ko azohimbwa miliyoni zigera ku 44 z'amahero buri mwaka, mugiye mu mugwa Bayern Munich yahembwa miliyoni zigera kuri 20 ari kumwe n'umugwi wa Bayern Munich. Cristiano Ronaldo rero inyuma yo gutsinda igitsindo ari kumwe n'umugwi wa Al Nassr batsinda umugwi wa Monastir wo mu gihugu ca Maroc, rero akaba yabaye umukinyi wa mbere atsinze ibitsindo byinshi akoresheje umutwe. Nyarya nico gitsindo yagisinze akoresheje umutwe. Cristiano Ronaldo akaba ari mu kibanza ca mbere mu bakinyi bamaze gutsinda ibitsindo byinshi batsindishije umutwe, yatsinze ibitsindo 145. Umukinyi agira kabiri ni Gel Mula afise ibitsindo 144 na Carlos Santillana bafise ibitsindo 125. Abo nibo bakinyi batatu mu mateka y'isi bamaze gutsinda ibitsindo byinshi bakoresheje umutwe. Kuri tubandanyije kuri dossier ya Harry Kane nuko umugwi wa Bayern Munich mu gihugu cy'Ubudagi watanze iyindi offre igira gatatu igizwe na BD miliyoni 100 ku mugwi wa Tottenham kuraba ko orekura umukinyi Harry Kane, ariko umugwi wa Tottenham ukavuga ati muraduwa miliyoni zigara ku 120 kugira turekure uwo mukinyi Harry Kane. Tukaba turindiriye kuraba ko umugwi wa Tottenham uzorekura umugwi wa Harry Kane mugiye usanzwe arongoye umugwi wa Tottenham ariwe Davis avuga ati twe mutaduwa miliyoni 120 ni dutanga umugwi wa Tottenham. Iyindi nkuru kiravuga umugwi wa Tottenham ko CEO umugwi wa Tottenham ariwe Rioro asanzwe ari afise dossier zimwe ziko ziramukurikirana mu butungane bivanye n'ibintu by'amasaga afitaniye n'umugwi wa Tottenham n'ibintu vya affaire financier bigiye bitandukanye, nuko uwo mu CEO umugwi wa Tottenham Hotspur ariko ararondegwa n'ubutungane bwo mu gihugu cy'Ubwongereza. Ibyo byose bikavugwa ko umugwi wa Tottenham wocu ushigwa ku isoko ukagurwa nkuko umugwi wa Chelsea waguzwe n'undi boss. Rero umurapere wo mu gihugu ca Amerika abo nawe sundi ni Jay-Z bivuga ko yiteguye gutanga miliyaridi 2 kugira agure umugwi wa Tottenham Hotspur, ariko akaba ataco umugwi wa Tottenham Hotspur urashikiriza kubijanye n'iyo kontra yo gusinyisha yo kugugwa kumugwi wa Tottenham Hotspur. Indi nkuru tworangiriza ko nuko umukinyi Fabinho yavuye mu mugwi wa Liverpool yiyunze n'umugwi wa Al Ittihad wo mu gihugu ca Arabie Saoudite, akaba yasinye amasezerano y'imyaka 4 azomugeza imyaka 3 azomugeza mu 2026 ari kumwe n'umugwi wa Al Ittihad. Ya aniyo makuru twari tubashifitiye rero kuno munsi mukaba mwari kumwe na Rich Miradi size 611. Niba bagiye kugira share, like na comment kugira uzobashe kuronka ibikorwa bishasha bica kuri TV yanyu ETBC-TV. Ciao.